Mwiriwe neza bakundwa bene data n'inshuti zanje muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana, tuyage no ku mugambi wayo, kandi duheze tubone iki kigwa cyacu cyo muri iri joro cyitwa uwunesha akaronka umugisha. Reka dusome mu byahishuriwe Yohana, munyihanganire ubwa mbere tubanze dusome mu Itanguriro, hanyuma turaza gusoma mu byahishuriwe Yohana. Itanguriro ikigabane cya 32 umurongo wa 22 ukabandanya 22 kugeza kuri 31. Aho haravuga hati avyuka muri iryo joro, no kuvuga Yakobo avyuka muri iryo joro, ahitana abagore biwe bompi n'incoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yakobi, arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ibyo yari afise vyose. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku mutsi wo kunyonga yitako ryiwe. Umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Yakobo aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Uwo mugabo aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Umugabo aramubaza atumbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli, ati mbonye Imana imbona nkubone, nonehe ndacariho. Izuba rirasa akirenga Peniyeli, agenda acumbagira itako ryiwe. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, kandi katwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni uwunesha akaronka umugisha. Muri Yakobo dufise akarorero gahambaye kandi gahambaye cyane kerekana icyo ari cyo umuntu arondera umugisha, nuko akagwana urugamba kugeza aronse uwo mugisha. Ako karorero katwereka yuko umuntu wese ariko arondera umugisha umwe cyangwa imigisha myinshi iva ku Mana ategerezwa kumenya neza inkuru ya kahise k'ubuzima bwa Yakobo, kugira ngo buri gihe uwo muntu agira ishaka ryo gukomeza ariko aragwana urugamba kugeza aronse umugisha aba ariko ararondera. Yakobo n'akarorero gakomeye cyane, akarorero tutoshobora kureka ngo tukirengagize. Ntitworeka ngo twirengagiza ako karorero mu rugendo rwacu rw'ubuzima bwo ku isi, aho duca turiko turaharanira umugisha w'Imana. Yakobo ashushanya igihugu cy'Abaheburayo. No kuvuga muri Yakobo hashushanijwe igihugu cy'Abaheburayo. Yakobo niwe yakomotsemwo basekuru babo, kandi muri abo nibo bavuyemo, nibo bagiye baravamwo imiryango ya Isirayeli. Kandi nicyo gituma tubona yuko imiryango ya Isirayeli
yitwa amazina ya buri umwe wo mu bana ba Yakobo. Kandi turabona yuko harimwo umwe muri iyo miryango, umuryango wa Yosefu. Ikirenze ko kuba witwa izina rya Yosefu, uwo muryango kandi uzwi ku mazina y'abahungu babiri ba Yosefu, aribo Efurayimu na Manase. Kandi byongeye muri Yakobo hashushanijwe na buri muntu wese mu bagize igihugu c'Abaheburayo. Icongeye ko kandi muri Yakobo hashushanijwe Yesu Kristo. Kandi ico nico gituma Yesu Kristo, kubera ko ari umwana w'imfura w'Imana, ashushanijwe muri Yakobo, ariwe Imana yavuze ko iravuga iti Yakobo ni umwana wanje w'imfura. Kandi yarongeye iravuga iti narahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Nuko rero igihe ngaho Imana yahamagara umwana wayo ngo ave muri Egiputa, aha biriko biratubwira ku ihanga ry'Abaheburayo. Ubwo bwoko bwitwa izina rya Yakobo. Iryo niyo zina mu nyuma ryahavuye riba Isirayeli. Turashobora kubona kandi yuko Yesu igihe yavukira i Betelehemu y'i Yudaya, igihe yari yamaze gukwiza imyaka 2 y'amavuka, abami b'abanyabwenge baje bariko bararondera Mesiya, bamurondera i Yerusalemu, baje bavuye i Babuloni. Bari abizera Imana, bakizera n'amasezerano yayo avuga kuri Mesiya yo muri ico gihe. Nuko nk'uko tubibona, bari abakomoka mu Baheburayo, bari barajanywe nk'inyagano mu gihe cya Nebukadineza. Nuko hanyuma baraheza baca bagumayo. Nuko rero abo bari bazi amasezerano avuga kuri Mesiya ategerezwa gushikirizwa hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi bari bazi yuko ivyanditswe bivuga yuko muri Yakobo hazova inyenyeri. Ivyo biri mu gitabo cyo guharura mu kigabane, reka turabe mu gitabo cyo guharura, kandi biri no muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 2. Matayo ikigabane cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ivyo biri no mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 24 umurongo wa 17. Aho niho hatubwira ku nyenyeri yari kuzokomoka muri Yakobo. Kandi igihe inyenyeri y'i Betelehemu yaseruka, abanyabwenge baratahuye ko ico cyari ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu, kiriko kirerekanirwa ku ijuru. Nuko rero ku isi Mesiya yategerezwa kuba yamaze kuhashika. Nico gituma bavuye muri Uri y'Ubukarudaya mu kibanza cy'i Babuloni, nuko basohoka bavayo batera baja iburengerazuba, kuko Isirayeli iri iburengerazuba bwa Babuloni. Turashobora kubibona kuri iyi karata nyene ubwayo, tugashobora kubona aho Isirayeli iri. Ngaha aha hari Babuloni, aha naho hari Isirayeli. Babuloni iri muri iki gice mu buseruko, Isirayeli nayo iraheza ikaba iri iburengerazuba bwa Babuloni. Nuko rero bobo bari mu buseruko iburasirazuba, bo barabonye inyenyeri kw'ijuru, ariyo yashinga intahe y'uko Mesiya yari ari ku isi. Nuko rero barahejeje bafata urugendo bavuye iburasirazuba baja iburengerazuba.
urugendo ruva mu buseruko ruja iburengerazuba kugira ngo barondere kandi babone Mesiya. Nuko bashitse i Yerusalemu basanga sihari, kuko umuntu wese yibaza yuko iyo ikintu ngirakamaro cyane kiriko kirabera mu gihugu gitegerezwa kubera ku mugwa mukuru. Ariko nimwitegereze siko byagenze mu kuza kwa Mesiya, kuko iyi Imana isezeranye ikintu gihambaye cyane igishitsa mu buryo buciye bugufi. Nuko rero Mesiya yari yamaze gushika ku isi, kandi ikimenyetso ku ijuru cyerekana yuko Mesiya yamaze kuba ari ku isi yari iyo nyenyeri yariko iraboneka, kandi yarabonetse mu gihe cy'imyaka 2. Nuko abashobora gutahura icyo iyo nyenyeri yasobanura barashobora kurondera Mesiya nuko bakamubona. Nuko rero aba banyabwenge igihe mu nyuma bamaze gushika i Betelehemu y'i Yudaya basanze Mesiya hehe? Mu nzu. Ntiyarakiba mu ruhongore, kuko aho yari amaze imyaka 2 y'amavuka ibura cyangwa irenga, kandi Yosefu yari yaramaze kuronka inzu yo kubamwo, nimba yoba yari yabo mu muryango wiwe cyangwa iyo ariho amafaranga. Yosefu yari umuntu akora cyane, umubaji, kandi yaritaho akitwararika neza umuryango wiwe, yaritwararika neza inshingano ivyagejeje gukora mu rugo rwiwe. Ni nk'uko umukristo wese nyawe mwiza yitwararika akitaho urugo rwiwe. Umuntu wese ahamagariwe kwitwararika kumenya inshingano ivyategerezwa gukora mu rugo rwiwe kugira ngo umuryango wiwe ntubeho nabi, ahubwo kugira ngo uwo muryango kugira ngo ashobore guteza imbere ubuzima bw'urugo, ateze imbere ubwo buzima neza, nuko abo bantu bashobore kuronka imigisha y'Imana. Nuko rero aho umwana yari amaze gukwiza hafi nk'imyaka 2, yaravuga. Abanyabwenge baramubona, bamushikanira imibavu isenga n'izahabu. Izahabu ishushanya ubumana. Nuko rero bari bariko barereka ko bamenye ko ari kugaragara ko Imana igaragariye mu mubiri w'umuntu. Ukuza kwa Mesiya sikinde, ahubwo no kuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika w'Uhoraho, ukuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo yari kuziri mu mubiri w'umuntu ku isi hagati mu bwoko bw'Abaheburayi, akaza nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi agikorere hagati mu bwoko bw'Abaheburayi. Arivyo vyashikijwe igihe yapfira ku musaraba i Karuvariyo. Nuko rero ubu dutekereza kubona ikintu kimwe, kandi ico kintu nuko ukuza kwa Mesiya gufise ibice bitandukanye cyangwa intambuko zitandukanye, kandi iyo hitezwe ukuza kwa Mesiya, ukuza kwa Mesiya gushitswa, nimwitegereze, yategerezwa kuvyagwa n'inkumi, nk'uko vyavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane c'indwi umurongo wa 14, aho yavuze ko Uhoraho ubwiwe yari gutanga ikimenyetso, arico cari kuba inkumi isama inda, nuko ikavyara umwana w'umuhungu, izina ryiwe akitwa Imanueli, arivyo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Nukuvuga yuko ukuza kwa Mesiya ntikwari kuba Mesiya yaramaze gukura, amaze gukwiza nk'imyaka 30 canke 40, ahubwo kwari kuba mu ntango yavyo akiri nk'uruhinja avukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Nuko hanyuma hagacamo igihe gito ahari kuba hariko harashitswa ivyanditswe bitandukanye. Icyanditswe cyo kuvyagwa n'inkumi cyashikijwe biciye mu nkumi Mariya. Icyanditswe cyo kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya cyashikijwe igihe Yesu yavukira i Betelehemu y'i Yudaya. Kandi murabona mwebwe icyo ari cyo igihugu cyari gifise umugisha wo kubamwo umugore w'umunyamahigwe yari kuzokwibungenga Mesiya mu nda yiwe, nuko agaheza akavyara Mesiya. Yari kuba inkumi y'umuheburayo ikomoka mu mwami Dawidi, nukuvuga yari kuba umwamikazi naho yari umukene, ariko ubukene ntibukura inkomezi mu vyo umuntu afise canke ngo bikureho icyo umuntu asanzwe ari imbere y'Imana. Nuko rero murabona ingene igihe Yakobo yaharanira umugisha w'ubusamuragwa,
ari wo mugisha yaguriye mwene wabo Esawu. We yari yaraharaniye uwo mugisha akiri mu nda ya nyina, yari yaraharaniye kuvuka imbere ya mwene wabo Esawu, ariko ntibyakunze ko avuka ubwa mbere. Ariko imbere y'Imana imfura yari Yakobo, kuko Imana yiyumviriye Yakobo. Nukuvuga uwo niwe yabaye uwa mbere Imana yatanguye kwiyumvira. Nuko rero umugisha w'ubufura imbere y'Imana wari uwa Yakobo. Nuko rero ibintu byose vyategerezwa kuba kugira ngo bizanire neza Yakobo, kugira ngo muri we hahinduke ukuri ugushitswa k'umugisha w'ubufura w'ubusamuragwa. Yaguriye umugisha w'ubufura mwene wabo Esawu, hanyuma arakomeza agwana urugamba, araronka amahirwe yo gushira inyama zicyumvye se kugira ngo azige, kugira ngo se wiwe Isaka azige, ari we yari impumyi azige. Nuko gutyo aheze agira umwana wiwe w'imfura. Nuko rero Yakobo niwe yaje nk'umwana w'imfura, amuzanira imfungurwa yari yasavye, izo yari yazisavye Esawu. Nuko Yakobo niwe yashitse ubwa mbere. Umuriganya nico izina Yakobo risobanura. Yaramuhenze atwara ikibanza ca Esawu. Nuko araheza aronka umugisha w'ubufura uvuzwe na Isaka. Ariko yategerezwa gukomeza aje imbere, yategerezwa kubandanya ariko arakora afise uwo mugisha w'ubufura wari wamuvugiweko. Kandi ibintu byose yari gukora byari gutera imbere nk'uko vyagenze igihe yari kwa inarume Labani, aho yahakoze ari nk'umwungere w'intama. Kandi Yakobo ngaho yarateye imbere, kandi n'imikuku canke umukuku wa Labani warateye imbere, waragwiriye igihe Yakobo yari iwe. Nuko hanyuma Yakobo yubatse urugo rwiwe ari ngaho, aronka intama n'imikuku, nabyo nyene bitera imbere. Kandi igihe yagaruka asubira inyuma yari umuntu atunze, kandi yari yavuye iwabo ari umuntu atacafise gifadika, ariko afise umugisha w'ubufura waramaze kuvugwa na Isaka. Kuko Imana yari ifise kw'isi umuvugishwa nayo, Isaka, ariwe yavugiwemwo uwo mugisha w'ubusamuragwa. Nk'uko wavuzwe uvuye kuri Aburahamu ukaja kuri Isaka, wavuye kuri Isaka uvugirwa kuri Yakobo, uvuye kuri Yakobo naho wavugiwe kuri Yosefu, no mu nyuma uvugirwa ku bana babiri ba Yosefu. Nuko mu nyuma Yakobo amaze kuronka ubwo butunzi bwose n'abagore biwe n'abana 11 hariya Ipadana Aramu, yagarutse atunze, yaragwije abana, afise umuryango munini n'ubutunzi bwinshi. Ariko yategerezwa guhura na mwene wabo Esawu, ariwe yari yaraguriye umugisha w'ubufura w'ubusamuragwa, kandi uwo yari yaramutwaye umugisha w'ubufura wari wavuzwe na Isaka. Kandi Esawu yari yaravuze yuko azomwica se wiwe Isaka niyamara gupfa. Nuko rero igihe Yakobo yagaruka, se wiwe yarakiriho, ariko yagarutse atunze. Imana yari yamubwiye, marayika w'isezerano yari yamubwiye ati subira mu gihugu cyawe wavukiyemwo. Imana yari yaranamubwiye ko izobana nawe. Murabona, Imana yajyanye na Yakobo akija mu banyamahanga canke akija mu gihugu cy'umuryango wa nyina wiwe n'umuryango wa se wiwe. Kandi marayika w'isezerano yagumanye nawe igihe yari ari muri ico gihugu. Mu nyuma kandi marayika w'isezerano yagarukanye na Yakobo, aza aramurongora aje mu gihugu cy'isezerano. Kandi amaze gushika mu gihugu cy'isezerano, uwo mumarayika yaramwiyeretse. Nuko Yakobo agumya uwo mumarayika, uwo mugabo. Uwo ni marayika w'uhora, hariwe marayika w'isezerano n'umugabo, no kuvuga umuntu wo mu bundi buringanire. N'umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu, ariwe kandi yitwa Jambo, yahoranye n'Imana, akaba yari Imana, ariwe yaremye ibintu byose. Nuko ibintu byose byaremwe nawe, kandi atari kubwiwe, canke nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. We niwe yavuze mu itanguriro
mu itanguriro yaravuze ati niba habeho umucyo ucubaho. Uwo niwe yaremye amajuru n'isi. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Nuko rero nimurabe ingene vyagenze. Yabaye Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya imeze nk'umuntu wo mu bundi buringanire, no kuvuga wo mu buringanire bwa gatandatu. Imana iri mu uwo mubiri wa teofaniya ari wo witwa marayika w'isezerano. Yarahejeje irema isanzure ryose iyo riva rikagera, kandi yararemeye Adamu umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Mu nyuma imuremera umubiri wo muri ubu buringanire bwo ku isi, imushyira mu itongo rya Edeni kugira ngo arizigame itongo rya Edeni. Hanyuma turabona biciye muri kahise ka Bibiliya yuko inyuma y'ukugwa kw'ikiremwa muntu nticongeye gusubira kuronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu kugira ngo giheze kize kuri iyi si, kivukire kuri iyi si gifise umubiri, nuko umuntu aheze abeho ibihe bidashira, kuko abantu bose barabujijwe gushikira ubwiza bw'Imana bitumwe n'icaha cabaye canke cabereye hariya mu itongo rya Edeni. Nuko rero ikiremwa muntu, umuntu yavukiye ngaha ku isi aronka umubiri wo mw'isi, umubiri upfa ubora w'igihe gito, kandi umuntu aronka impwemu yo mw'isi ariyo iguma imucinyiriza mu kibi. Nicyo gituma hakenerwa ko haba ukuvuka ubugira kabiri kw'ikiremwa muntu. Ivyo biboneka biciye mu kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, nuko tukaronka mpwemu wiwe yera, gutyo tukaronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, nuko gutyo hagatangura igikorwa cyo kurema kw'Imana, arico turonkeramwo umubiri uhoraho wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri wa teofaniya umeze nk'umubiri wa teofaniya w'Imana. Nuko rero murabona Yesu Kristo we yaramaze kuba afise umubiri wiwe wa teofaniya imbere y'uko aronka umubiri wiwe ufadika. Uwo mubiri wa teofaniya wa Yesu Kristo mu isezerano rya kera witwa marayika w'isezerano canke marayika w'uhoraho. Nico gituma Yesu yashobora kuvuga ati imbere y'uko Aburahamu abaho, je namye ndiho. Ati Aburahamu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Ivyo turabibona muri Yohana ikigabane 8 umurongo wa 55 kugeza kwa 59. Turabibona we ariko aravuga ivyo bintu. Nuko rero turashobora kubona yuko ibivugwa muri Yohana ikigabane ca mbere umurongo wa 18 ahavuga ati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Ivyaremwe vyose vyaremwe nawe, nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Nuko rero uwo mucyo umurikira umuntu wese. Ivyanditswe bivuga yuko wari kuraza muri iyi si. None ni gute uwo mucyo umurikira umuntu wese wari kuraza muri iyi si? Muri Yohana ikigabane ca mbere umurongo wa 14 hariko haravuga kuri uwo mucyo umurikira umuntu wese. Jambo yahoranye n'Imana akaba yari Imana. Haravuga ati kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi igihe jambo yahoranye n'Imana akaba yari Imana yigira umuntu, twamumenye ku izina rya Yesu w'i Nazareti. Nuko rero turabona jambo yahoranye n'Imana akaba yari Imana, kandi n'ubu ni Imana. Uwo ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Ubu rero turamubona ameze nk'umuntu wo muri ubu buringanire, agaragariye ngaha ku isi hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko arakora igikorwa yategerezwa gukora nk'umwagazi w'intama w'Imana. Ariko intango canke mu ntango y'ukuza kwiwe kwa mbere byabaye ibanga, naho ukuza kwiwe kwa mbere kwari kwamaze gushikirizwa hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi hanyuma inyuma y'igihe kanaka niho havuye hamenyekana yuko Mesiya yari ari ku isi. Ariko igihe yari amaze gukwiza imyaka 2 y'amavuka, murabona yakuwe i Betelehemu y'Iyudaya ajanwa muri Egiputa, kuko Herodi yari kararondera umwana kugira ngo amwice. Nuko umumarayika abwira Yozefu ati vyuka ujana umwana na nyina muri Egiputa, kuko Herodi agira arondera umwana ngo amwice.
kandi hanyuma nawe umumarayika aramubwira ati kandi uzogumayo kugeza ndakubwiye kugaruka. kandi Herode amaze gupfa, umumarayika yaramubwiye ati ubonaho vyuka usubize umwana na nyina mu gihugu cy'Ubwisirayeli, no kuvuga muri Isirayeli. kandi nimurabe ntiyasubiye i Betelehemu y'i Yudaya, ahubwo yaciye ajya i Nazareti, arico kibanza icyo bari barabayemo Yosefu na Mariya, ariko bari baragiye i Betelehemu y'i Yudaya kuko barabakomoka mu mwami Dawidi. kandi kubera ko hariko harakogwa iyandikwa ry'abantu muri ico gihe, bategerezwa kuja i Betelehemu y'i Yudaya kugira ngo nabo biyandikishe muri iryo yandikwa. nuko hacagera igihe cy'uko avyara, igihe bari Betelehemu y'i Yudaya. muri iryo tegeko iyo ngingo yari yafashwe n'intwaro, byabaye kugira ngo hashyitswe ivyari vyaranditswe yuko i Betelehemu y'i Yudaya hazova uganza Isirayeli. nuko rero nimurabe ingene hagumye hariko harashyitswa amasezerano yose avuga kuri Mesiya, uhereye ku nkumi yategerezwa kuvyara Mesiya, ndetse no guhera ku kuvuka kwa Mesiya avyawe n'iyo nkumi n'ikibanza, no kuvuga igisagara icyo yategerezwa kuvukiramo. no kuvuga mu nyuma yagiye kuba muri Egiputa, ntituzi igihe yamazeyo. nuko mu nyuma umumarayika amubwira ko yosubira mu gihugu cya Isirayeli. nuko hanyuma Yosefu na Mariya n'umwana baja kuba i Betelehemu y'i Yudaya, canke munyihanganire, baciye baja kuba i Nazareti. kandi yarahejeje aregwa nk'umunyazareti. nuko rero nimurabe ingene Imana yanyegeje muri ubu buryo, iranyegeza uwo mwana yari kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya. nuko rero yarerewe akanya gato i Betelehemu y'i Yudaya nk'imyaka 2. mu nyuma ikindi gihe akiba muri Egiputa mu banyamahanga, hanyuma naho aja kuba i Nazareti mu kibanza cy'i Galilaya. kandi hanyuma yamaze ikindi gihe hafi cy'imyaka 30. icyo gihe ivyanditswe bikivuga ko ibintu bike cyane. nuko rero murabona igihe umumarayika yabwira Yosefu ari muri Egiputa ati hitana umwana na nyina usubire mu gihugu cya Isirayeli, aho hashikijwe icyanditswe cyari cyaranashikirijwe no mu bwoko bw'Abaheburayo, igihe Imana yahamagara iryo hanga ry'Abaheburayo bava muri Egiputa, ikabahamagara biciye mu mvugishwa n'Imana Mose. narahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. no kuvuga yuko icyo cyanditswe cyashikijwe ku ncuro igira 2 mu rwego rwo hejuru rukomeye mu buzima bwa Yesu, kuko muri Yakobo hashushanyirijwe ubwoko bw'Abaheburayo, kandi hashushanyirijwe na buri muheburayo nk'umuntu ku giti ciwe. kandi muri Yakobo hashushanyirijwe no kuza k'umwami, kuza kwa Mesiya, kwaba kuza kwe kwa mbere ndetse no kuza kwe kwa kabiri. kandi icyo nicyo gituma muri Yesu nk'umwana w'imfura w'Imana, aho hari ko harashikirizwa ibintu byari byarashikirijwe no muri Yakobo. nuko rero Yakobo igihe yahura n'umumarayika w'Uhoraho, imbere yuko ahura na mwene wabo Esawu, yaragumije neza marayika w'Uhoraho, yaraniganye nawe ijoro ryose. nuko igihe bwari bukeye, umumarayika yaramubwiye ati ndekura, kuko ntegerezwa kugenda. ati umutwenzi uratambitse. yategerezwa kugenda. nuko rero yategerezwa gukora ikintu ngirakamaro cyane uwo mumarayika w'Uhoraho. kandi ivyo umumarayika w'Uhoraho yategerezwa gukora muri ico gihe bishushanya ivyo we azoba ariko arakora muri kino gihe cya nyuma, niyarangiza guhezagira Yakobo. nuko rero ubu umumarayika asanzwe azi ko Yakobo atazomurekura. sindakurekura utampezagiye.
kandi nimwitegereze nimurabe ingene Yakobo yari ameze. Mu kigabane cya 32 umurongo wa 24 ukabandanya haravuga hati maze Yakobo asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku mutsi wo kunyonga yitako ryiwe. Umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse, kuko umutwenzi uratambitse. Yakobo aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nimwitegereze yamaze kubabazwa n'uyu mumarayika yaracumbagiye umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo, kandi yamaze kuba ariko aracumbagira yabandanije ariko araharanira umugisha w'Imana. Iyo umuntu ariko araharanira umugisha w'Imana ntiyoshobora kwiyumvira ikindi kibazo na kimwe cy'amagara yiwe. Ategerezwa gukomeza ariko aragwana urugamba yoba afise canke adafise ikibazo na kimwe gifadika canke mu by'ubutunzi canke mu by'imibano canke ubwoko bwose bw'ikibazo yoba afise. Ategerezwa kuguma gumije marayika w'Uhoraho kugeza aronse umugisha w'Imana. Nuko rero Yakobo ngaha yariko araharanira umugisha w'ubusamuragwa, kandi ariko araharanira n'ugushitswa kw'ibiri muri uyo mugisha. Kandi iki gice cy'uru rugamba rwa Yakobo ariko aragwana n'umumarayika, ibi bishushanya ukuragwa mu mwuzuro kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Abo bazoba bariko baragwana urugamba muri kino gihe cy'iherezo, bariko baraharanira ukuragwa kwabo mu mwuzuro. Nukuvuga bariko baraharanira uguhindurwa kw'imibiri yabo. Kuri twebwe turiho turi bazima, abagiye nabo bazozukira mu mibiri ihoraho. Bo baragwanya urugamba mu gihe babayemwo, baraharaniye uwo mugisha w'ubusamuragwa, kuko bobo cyo kimwe natwe abo nabo n'abana b'imfura b'Imana bo mu bihe babayemwo. Nuko rero kubera ko turi imfura, abana b'imfura b'Imana, murabona uburenganzira bw'ubusamuragwa, uburenganzira bw'ubusamuragwa bwo mu ijuru n'ubw'abande n'ubwacu. Ariko nk'uko Yakobo naho yari imfura imbere y'Imana, kandi akaba yari yaramaze kugura ubufura, yaramaze no kuronka umugisha uvuye kuri Isaka, umugisha w'ubusamuragwa wamuvugiweko, yategerezwa gukomeza ariko aragwana urugamba. Kandi uko niko biri no kuri buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Turabora buri bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu bihe bariko baragwanira uwo mugisha w'ubusamuragwa, kandi basanzwe bafise uwo mugisha w'ubusamuragwa. Kandi icyo nicyo gituma dushobora kubona yuko imigisha ikomeye cyane yagiye iraba ku batoranijwe b'Imana bo mu gihe uja mu kindi. Kandi marayika w'Uhoraho ari we Yesu Kristo ari muri mpwemu yera yaba ariko araherekeza ishengero ry'iwe, kandi n'abagize ishengero ry'iwe bo mu gihe uja mu kindi, nk'uko yagumanye na Yakobo mu rugendo rw'ubuzima bwiwe. Nuko rero ubu dutegereza gutahura yuko hariho Yakobo canke Isirayeli yo ku isi, aribwo bwoko bw'Abaheburayi n'abantu bo mu iryo hanga, kandi dutegereza gutahura ko hariho na Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko Yakobo canke Imana yahamagaye ubwoko bw'Abaheburayi bavuye muri Egiputa, Imana yarahamagaye na Yesu. Imana irahamagara n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, yarihamagaye ngo rive muri Egiputa yo mu buryo bw'impwemu mu isi. Na buri wugize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Imana yaramuhamagaye ngo ave mu isi, kandi bumvise ijwi rya Yesu Kristo bakakira Kristo nk'umucunguzi wabo, barakiriye mpwemu yera. Nuko gutyo baronse ukuvuka ubugira kabiri, kandi gutyo bashizwe mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Kandi muri kino gihe cya nyuma, Yakobo wo ku isi na Yakobo wo mu buryo bw'impwemu, nukuvuga Isirayeli yo ku isi na Isirayeli yo mu ijuru, zizohura na marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, wa mu marayika nyene yahura na Yakobo hariya i Peniyeli.
kandi nk'uko yakobo yabonye imana imbona nkubone. Ariko ibyanditswe nabyo bivuga biti nta n'umwe yigeze kubona imana. Kandi imana yarabwiye Mose igihe Mose yari yifuje kubona imana yaramubwiye ati nta n'umwe yoraba mu nyonga hanje. Nuko rero ntiworaba mu nyonga hanje kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Ibyanditswe bivuga yuko imana yavugana na Mose imbona nkubone, kandi binavuga yuko atanumwe yigeze kubona cyangwa kumenya imana nka Mose, kuko we yivuganira n'imana imbona nkubone. Kandi turafise n'ibyabaye kuri Manowa n'umugore wiwe, ari bo bavuga yuko babonye imana imbona nkubone, kandi Manowa yaciye yibaza yuko bategerezwa gupfa, ariko ntibari gupfa. Nuko rero mbega hoba hariho kuvuguruzanya muri Bibiliya aho ivuga yuko aba bantu bashinze intahe yuko babonye imana imbona nkubone. Bibiliya kandi mu bindi bibanza ikavuga ko atanumwe yigeze kubona imana, kandi ko atanumwe yoshobora kubona imana ngo abandanye abaho. Nta kuvuguruzanya na kumwe kurimwo. Imana aba bantu bayibonye, nuko bakayita marayika w'uhoraho cyangwa marayika w'isezerano. Bayibonye yihishije mu mubiri wayo wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Nuko rero bo icyo babonye umubiri wa teofaniya w'Imana. Imana yaba iri muri uyu mubiri wa teofaniya. Imana yururutse ivuye mu buringanire bw'indwi iza mu buringanire bwa gatandatu, biba muri uwo mubiri wa teofaniya, kandi iri mu buringanire bwa gatandatu irigaragariza muri iyo teofaniya. Kandi icyo nicyo gituma babonye imana imbona nkubone iri muri uwo mubiri wa teofaniya. Nuko rero iyo ibyanditswe bivuze yuko imana yari kuzoza marayika w'isezerano, nuko akaba Emanueli ariryo risobanurwa ngo imana iri kumwe natwe, ni ukuvuga yuko twari kuzobona imana imbona nkubone ngaha ku isi iri mu mubiri w'umuntu, yihishije mu muntu yitwa Yesu. Imana yarabonetse igaragariye muri Yesu w'i Nazareti, ariko naho byari bimeze uko kose nta n'umwe yigeze kubona imana, kandi nta nkeka Yesu nawe yaravuze ati ubonye jewe ababonye data, kuko baba bariko barabona igitwikirizo cy'umubiri warimwo data wo mu ijuru, kuko Yesu avuga yuko se yari muri we imbere muri we. Nuko rero turashobora kubona icyo bisigura ukubona imana imbona nkubone, kandi byongeye n'icyo bisigura ibivugwa yuko atanumwe yigeze abona imana. Nuko rero abantu baba bariko barabona Yesu barashobora kuvuga bati ndiko ndabona imana imbona nkubone, yigize umuntu yihishije mu mubiri w'umuntu muri Yesu. Yari jambo yigize umubiri. Imana iri kumwe n'umubiri wayo wa teofaniya iri imbere muri wa mubiri w'inyama witwa Yesu. Nuko rero imyaka 30 ya mbere canke hafi imyaka 30 ya mbere y'ubuzima bwa Yesu byagumye ari banga rikomeye. Kandi ivyanditswe ntibivuga ibintu byinshi ku buzima bwa Yesu bwo muri iyo myaka ya mbere hafi nka 30, uretse gusa ko bivuga ku gihe yavukiyemo kugeza ku myaka yiwe 2. Nuko mu nyuma igihe yahamagagwa kugira ngo ajyane n'abavyeyi biwe mu gihugu cya avuye muri Israeli akajanwa muri Egiputa, mu nyuma yongera kuboneka afise imyaka 12, ariko araharira cyangwa ariko aravugana n'abigishwa abanyabwenge b'ivyanditswe mu ngoro i Yerusalemu. Mu nyuma naho aboneka amaze gukwiza imyaka 30, ariko arabatizwa na Yohana umubatizi. Nukuvuga iyo myaka hafi 30
ryari banga kandi abantu bamwe gusa nibo bari bazi yuko Yesu yari Mesiya yasezeranywe umwami wa Isirayeli. Yosefu na Mariya bari babizi kandi na Zakariya n'umugore wiwe Elizabeti wundi abandi bari babizi bari Simeyoni na Ana. Ntituzi ko hoba hariho uwundi muntu yari azi ikintu kijanye n'uko Yesu yari Mesiya yasezeraniwe ubwoko bw'Abaheburayo, kandi ko hoba hari umuntu yari azi yuko yamaze gushika ku isi ahamaze hafi imyaka 30. Nuko rero ibi ni ingirakamaro cyane kubitahura kugira ngo twebwe muri iki gihe ningirakamaro ko tubitahura twebwe muri iki gihe, kuko nimwitegereze igice ngirakamaro cyane cy'ubuzima bwa Mesiya yari kuba imyaka 3 n'igice y'ubukozi bwiwe, aho yari kuba ari karagaragara nk'umwagazi w'intama w'Imana mu bukozi bwiwe, kandi ku iherezo y'ubwo bukozi bw'imyaka 3 n'igice we yari gukora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo nk'umwagazi w'intama w'Imana, ariko arakura icyaha cy'abari mu isi. Kandi kugira ngo ashobore gukora ico gikorwa, ubwa mbere yategerezwa kubanza kuragwa mu mwuzuro, arivyo vyabereye ku musozi wo guhindurirwako. Nuko rero nimwitegereze ku musozi wo guhindurirwako harabonetse Mose na Eliya, kuko aho hari ubwo gwari urutonde gukuza ku bwami bw'Imana, ukuza ko umwana w'umuntu ajya mu bwami bw'Iwazananye n'abamarayika biwe, kugira ngo habe ukugarukanwa ku bwami bw'Imana, kandi kugira ngo habe no kuragwa mu mwuzuro kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko nk'uko Mose na Eliya bari bahari ngaho, hazoba hari n'ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya ku munsi w'iherezo, kugira ngo habe kuragwa mu mwuzuro kw'ishengero rya Yesu Kristo, kandi no kugira ngo habe kuragwa mu mwuzuro kwa buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana abo mu banyamahanga ubwa mbere, kugira ngo habe no kuragwa kw'abapfuye bazukiye mu mibiri horaho, natwe duhindurwe gutyo turonke ugucungurwa k'umubiri ariko guhindurwa kwacu. Aho niho tuzoronkera umubiri musha. Kandi nk'uko Yakobo yaniganye n'umumarayika w'Uhoraho, ishengero rya Yesu Kristo naryo ryagumye ririko riragwana na marayika w'Uhoraho mu gihe ujya mu kindi, kandi muri iki gihe cy'iherezo riragumya neza marayika w'Uhoraho. Kandi marayika w'Uhoraho ategerezwa kuva mu banyamahanga, ategerezwa kujya mu bwoko bw'Abaheburayo kugira ngo akore igikorwa ategerezwa gukorera mu bwoko bw'Abaheburayo, ahazohamagara akegeranya 144 biciye mu bukozi azoba ariko aragaragaza, biciye mu bukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri, aribwo buzoba bugaragariye mu marayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi azotegerezwa kuva mu banyamahanga, ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariryo rishushanijwe naryo nyene muri Isirayeli, muri Yakobo, ariryo ari Isirayeli yo mw'ijuru, rizoba ryagumije neza marayika w'Uhoraho ari wazoba yagaragaye biciye mu marayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, nk'uko yagaragaye biciye muri buri mu marayika ntumwa muri buri gihe mw'ijoro ry'intambuko ndwi cyangwa ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Mwibuke yuko Yakobo yagwanye urugamba ijoro ryose, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo ryagwanye urugamba ijoro ryose ry'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Nuko rero ubu naho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho hariko haraseruka umunsi mushasha w'ikiringo, ikiringo cy'ubwami, umunsi mushasha w'ikiringo kigira indwi, kandi hariko haraseruka n'umunsi mushasha w'ikimpumbi kigira indwi. Umumarayika rero ategezwa kuva mu banyamahanga akaja mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko Isirayeli yo mw'ijuru nayo nyene izoba igumije neza marayika w'Uhoraho mu kugaragara kwiwe, agaragaye biciye mu marayika ntumwa wiwe, kandi ntizomurekura atarihezagiye, ntirizomurekura adahezagiye Isirayeli yo mw'ijuru. Kandi muri uwo mugisha niho hazova ibintu byose biri mu mugisha w'ubusamuragwa, kugira ngo habe uguhindurwa kwacu twebwe bariho turi bazima, kandi kugira ngo habe no kuzuka ko bapfuye bizeye Kristo, nuko gutyo twese turonka ukuragwa kwacu mu mwuzuro, gutyo tugira ishusho n'akameremere by'umukundo wacu umwami Yesu Kristo.
byongeye kandi umumarayika w'umwami Yesu Kristo nawe nyene ashushanije muri Yakobo, nuko rero nawe nyene azotegereza kugwana urugamba na marayika w'Uhoraho kugira ngo aronke umugisha wa marayika w'Uhoraho. Marayika w'Uhoraho ni Yesu Kristo wenyene wo mw'isezerano rishya, ari we mu nyuma amaze gupfa akazuka kaduga mu ijuru, yururutse ari muri mpwemu yera akaza mu ishengero ryiwe, kandi yamye bari hagati mu ishengero ryiwe agaragaye mu buryo bw'inkingi y'umuriro mu gihe uja mu kindi. Ico gituma igihe yiyereka Pawulo ariko araja i Damasko kurondera abakristo kugira ngo abajane mu ibohero, yari akitwa Sawuli. Nuko aramwiyereka aramubwira ati, Sawuli, Sawuli, umpamira iki? Biragoye gutera imigere mu mihunda. Nuko Sawuli abonye ko uwo muco ari wo wari wariyeretse Mose, ukamubwira uti ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kubera ko uwo muco ukomeye cyane gusumba izuba ari inkingi y'umuriro, ariyo Mana ya Aburahamu na Yakobo, ariwe marayika w'isezerano, Sawuli yarabajije uwo muco ati, witwa gute? Nk'uko Mose nawe yabajije uwo muco izina ryawo. Nuko rero uwo muco warabwiye Sawuli uti, ni jewe Yesu. Yesu mu Giheburayo ni Yoshua, kandi Mose nawe uwo muco waramubwiye ko ari ndiho, kandi iryo zina mu ndome zanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo ni Yehe. Murabona, izina Yesu mu Giheburayo ritanguzwa n'indome ye, kandi harimo n'indome he mu gice cy'izina Yoshua. Nuko rero murabona ingene ngaho naho nyene habonekamwo ukugaragara kw'iryo zina, izina ry'Imana ariryo ryari muri marayika w'isezerano, kuko Imana vyongeye yaravuze mu Kuvayo ikigabane cya 23 umurongo wa 20 kugeza mu kwa 23, itengira ntume umumarayika imbere yanyu, abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye. Muze mumwubahe, mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ni hehe hari izina rihoraho ry'Imana? Ni muri marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ari wo mubiri wa Teofaniya w'Imana wo mu buringanire bwa 6. Ni nk'uko izina ryawe mbega riri hehe? Riri mu mubiri wawe ufadika. Izina iryo abavyeyi bawe bakwise, abavyeyi bo kwisi igihe wavukira ngaha kwisi, bagise umubiri muto wavutse biciye mu rugo rw'abo bubakanye, ari bo abavyeyi bawe, so na nyoko, papa na mama bawe. Nuko rero turashobora kubona yuko izina rishigwa ku mubiri ubuvutse. Nuko rero izina naryo rihoraho ry'Imana riri mu mubiri wa Teofaniya w'Imana, kandi ico nico gituma igihe Imana yiremera umubiri wayo ufadika witwa Yesu, aho niho hari izina ry'Imana ririko riragaragara, kandi yari afise igikorwa gitegerezwa gukugwa muri iryo zina. Yesu yaravuze ati, naje mu izina rya Data, kandi ico nico gituma we yakora mu izina rya Se. Nico gituma we igihe yakiza abagwaye ntiyategerezwa kubanza kuvuga ati, ndagukijije mu izina ry'Uhoraho. Nta nubwo yategerezwa kubanza gusenga ngo avuga ati, Uhoraho, ndagusavye ukize uyu muntu. We yaravuga gusa ati, kira, nuko abantu bagaca bakira. Kubera iki? Kuko we kandi muri we hari ukugaragarira mu mubiri w'umuntu ku izina ry'Imana. Naje mu izina rya Data, niko Yesu yavuze.
nuko rero iri ni ibanga rikomeye cyane kandi ni n'ibanga rihambaye cyane iyo dusome mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 12 no mu kigabane cya 2 umurongo w'17 ahavuga yuko ibuye ryera liza liriko izina rishya atamuntu numwe alizi uretse uwo ahabwa iryo buye ryera ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi nimba iryo buye ryera ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo liza ririko izina rishya, ukuza kwiwe kwa kabiri nikuzomenyekana mu gushitswa kwako, nikuzomenyekana ku izina rya Yesu. Uwe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 12 ariko aravuga kunesha, aratubwira ati unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi, nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje rishya. Nuko rero birashoboka yuko ari gitangaza ku bantu ibihumbi canke amamiliyoni kumva yuko Yesu afise izina rishya, kandi mu kuza kwe kwa kabiri iryo niryo zina lizoba liriko liragaragara. Ukuza kwe kwa kabiri kuzoba ukugaragara kw'iryo zina rishya ry'umwami Yesu Kristo, ariryo atamuntu numwe alizi uretse uwo gusa ahabwa iryo buye ryera. Uwo niwe uwo we azokwandikako izina ryiwe rishya. No kuvuga yuko hazoba umuntu ubunesha, hazobaho intumwa izoronka intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana, kandi uwo azoba yanditswe ko iryo zina rishya ry'umwami Yesu Kristo, kandi iryo ni izina rihoraho ry'Imana. Kandi atubwira kw'iryo buye ryera lizohabwa ubunesha. Ubunesha niwe azorironka, kandi azorironka ririko izina rishya. Marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ariwe mwami Yesu Kristo wenyene ubwiwe mu isezerano rishya, niwe aje ku munsi w'iherezo ari muri mpwemu yera, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi azoba ariko aragaragaza izina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina rishya ry'umukundo wacu mwami Yesu Kristo. Nuko rero ukugaragara kwa marayika w'isezerano agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko kuzoba ari ukugaragara kwa Yesu Kristo ari muri mpwemu yera agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, kuzoba ari ukugaragara kw'izina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina rihoraho ry'umugwa w'Imana, rikaba ari n'izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ubunesha gusa azoronka iryo buye ryera ririko iryo zina rishya, niwe azomenya wenyene ibanga ry'iryo zina nk'uko bivugwa mu vyanditswe. Nta numwe azorimenya uretse uwo aronka iryo buye. Kandi no mu byahishuriwe Yohana 19 aho dushobora kubonera ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19, aho hatubwira ko izina ryiwe yitwa Jambo w'Imana. No kuvuga yuko ari ukuza kwa Jambo wahoro nyine Imana akaba yari Imana aje ku munsi w'iherezo,
kandi havuga yuko afise izina atanumwe arizi. Reka turabe ivyo twabwiwe n'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rw'131 mu gitabo cy'ibimatanije. Aravuga ati Yesu rero izina ryiwe ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko yari umucunguzi igihe yari ku isi, ariko amaze kunesha kuzimu na rupfu yarabinesheje nuko aduga mu ijuru, aho yaciye aronka izina risha. Nico gituma basemerera bakavuza urwamo rwinshi, ntihagire ikintu na kimwe baronka babona. Rizohishurirwa mu mituragaro. Nimwitegereze neza iri banga, we ajya agendera ku ifarasi. Hategerezwa kuza ikintu kugira ngo gihindurire ishengero. Mwebwe ibyo murabizi, hari ikintu gitegerezwa kuza. Nuko rero nimumenye neza, nta numwe azi iryo zina uretse we wenyene. Ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19 niwe umwe rudende azi iryo zina. Iyo ni izina rya Jambo w'Imana, ari we marayika w'isezerano, aje ku munsi w'iherezo. Nuko rero reka turabe, yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditsweko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Byahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Uyu ni Mesiya aje. Aha niho ari, nukuvuga yuko ari ugushitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, nukuza kwa Mesiya, ukuza kumusigwa uwasizwe amavuta n'Imana. Nivyo twerekwa mu Byahishuriwe Yohana ikigabane c'19. Kandi uko nukuza kw'ikimatanije c'indwi canke ukugurwa kw'ikimatanije c'indwi, kuko ikimatanije c'indwi nukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nukuza k'umumarayika yaratandukanye n'abandi, ari we yabonetse mu gicu, cyakozwe n'abamarayika ntumandwi b'ibihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi cyanakozwe n'uwundi mu marayika yaratandukanye n'abandi, ari marayika w'Uhoraho cyangwa marayika w'isezerano. Abo bamarayika ntumandwi b'ibihindwe by'ishengero babonekeye ngaha. Umumarayika nawe yaratandukanye n'abandi, yabonekeye aha. Niwe abo bandi bacapuye mu maso h'umwami, uwo wundi nawe yaratandukanye n'abandi, acapuye umushatsi wera w'umwami Yesu Kristo muri iki gicu. Kuko mu bukozi bw'uyu mumarayika w'Uhoraho ku munsi w'iherezo niho ikigereranyo cyangwa igishushanyo cy'umushatsi wera w'umwami kibonekera mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya 1 umurongo wa 12 ukabandanya, no mu Byahishuwe ikigabane c'10 umurongo wa 1 ukabandanya, no mu Byahishuwe 19 umurongo wa 11 ukabandanya. Niho ico kigereranyo gishikirizwa ku munsi w'iherezo, kuko umushatsi wera w'umwami ngaha muri ivyo bisomwa, icyo uwo mushatsi ushushanya si imyaka myinshi ubusaza, ahubwo n'uburambe n'ubukurambere. Kandi ibyo bimwerekana ko ari umucamanza w'isi yose, kugira ngo ace imanza ku munsi w'iherezo. Kuko ukuza kwa kabiri kwa Kristo aza nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kandi aza nk'umucamanza w'isi yose. Nuko rero nk'uko abamarayika ntumandwi bategerejwe kugaragarira mu mibiri y'abantu, naho ngaha muri iki gicu bose bari mu mibiri yabo ya teofaniya, ushizemo n'umumarayika w'Uhoraho nawe ari we Yesu Kristo yari mu mubiri we wa teofaniya. Ariko bo bakoze ubukozi bwabo bagaragariye mu mibiri y'abantu, umwe wese mu gihe ciwe. Ubu naho umumarayika w'Uhoraho ku munsi w'iherezo azoba agaragariye ku isi kugira ngo akore ubukozi bwo ku munsi w'iherezo, ubukozi buhwanye no kuza kwa Jambo, aribwo buri mu Byahishuriwe Yohana ikigabane c'19. N'ubukozi buhwanye no kuza k'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuriwe 19, bukaba bunahwanye no kuza k'umumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru.
nuko rero ubu naho ku rupapuro rw'amajana 472 mu gitabo cy'ibimatanije mu kiespanyol, ariko aratubwira ku ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko kuza cyangwa guhishurwa kw'ikimatanije c'indwi. Aratubwira mu gitabo cy'ibimatanije urupapuro rw'amajana 472 integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Branham aravuga ati nimwitegereze neza ubutumwa bw'igihe cya nyuma. Iki kimatanije no kuvuga ikimatanije kigira indwi, wiraduhishuriye ibimatanije bitandatu, ariko nta na kimwe avuga ku kimatanije c'indwi. Ikimatanije cy'igihe cya nyuma nicyatangura kizoba ari ikintu kibanga mu mwuzuro nk'uko biri muri Bibiliya, nk'uko igihe hatangura ukuza kwa mbere kwa Kristo, no kuvuga ugukizwa kukuza kwa mbere kwa Kristo kwatanguye avukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Mbere n'imbere yaho uko kuza kwatanguriye mu nda y'inkumi Mariya, aho yamaze amezi 9, kandi ryari banga Mariya gusa na Yosefu bari bazi, na Elizabeti n'umuherezi Zakariya. Nuko rero habaye ibanga rikomeye cyane hafi mu myaka 30 haramaze no gushizwa ukuza kwa Mesiya, kwaramaze gushikirizwa hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, kugira ngo mu nyuma akore ubukozi bwiwe bw'imyaka 3 n'igice. Nuko ubu naho ikimatanije c'indwi, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo, ikimatanije cyo mu gihe cya nyuma niyo cyatangura, lizoba ari banga mu mwuzuro. Kandi murabona nk'akarorero, niyo hatangura gushitswa ikimatanije c'indwi mu bijyanye n'igitwikirizo cy'umubiri icyo Kristo azoba agaragariyemo ku munsi w'iherezo, iryo rizoba ibanga mu gitigiri cy'imyaka kanaka, mu gihe cy'imyaka kanaka. Iryo rizoba ribanga ikinyegezwa kizomenywa n'Imana gusa. Kandi hanyuma niyo yamara kuvukira mu bwami bw'Imana, naho nyene iryo rizobandanya kuguma ribanga. Hanyuma naho niyatangura ubukozi bwiwe, aho hazotangura guhishurwa iryo banga buke buke ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ariko mu ntango nyezina y'ubukozi, intango yabwo rizobibanga kugeza aho ubwo bukozi buzokwerekanwa n'ubukozi bwa marayika w'isezerano mu kuza kwiwe, agaragariye ku munsi w'iherezo, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Igihe buzoba bwamaze kwerekanwa gutyo, iryo banga rizoba rihishuriwe abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero ni gute we azoza ku munsi w'iherezo aje nk'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19? Mwibuke ko ari kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, nukuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ari we mu isezerano risha, ari umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi uwo mu gihe ujya mu kindi yagumye azagaragariye muri buri mumarayika ntumwa mu buryo bw'igice, kandi nta n'umwe wo muri abo bamarayika yari Umwami Yesu Kristo, ariko muri bo barimwo Umwami Yesu Kristo agaragaye. Ubu naho ku munsi w'iherezo azoza agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko mu mumarayika ntumwa wiwe si Umwami Yesu Kristo. Nicyo gituma Yohana yashatse kumusenga, ariko we amubwira ko atobikora. Yaramubwiye ati, kuko ndi umugurano mugenzi wawe kandi ni mugenzi w'abavugishwa n'Imana, Imana bari usenga. Ibyo biri mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi 19 umurongo wa 6 kugeza ku w'icumi, no mu byahishuriwe Yohana
22 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Nuko rero azoza gutugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19 marayika w'isezerano ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol. Aravuga ati ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri ryigize umubiri mu muntu. Ijambo ry'Imana yambaye umubiri mu muntu ngo kuzoba rukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19. Kandi niyo twabona icyo gitwikirizo cy'umubiri, umubiri uzoba urimwo jambo marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho Yesu Kristo ari muri mpwemu yera yihishije kandi yihishuye biciye mu mubiri w'umuntu mu marayika ntumwa wiwe. Aho tuzobona ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19. Ariko avuza ijwi rirenga ry'inzemba cyangwa inzamba ya nyuma. Aho muri we kandi tuzohabonera ubukozi bw'abamarayika biwe, kuko umwana w'umuntu azoza azananye n'abamarayika biwe aheze yishure umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Hazoba hari ukugaragara k'umwana w'umuntu, aho hazoba hari no kugaragara kw'abamarayika b'umwana w'umuntu, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri. Nuko rero nitwabona igitwikirizo cy'umubiri, nitwabona uwo mubiri ari uzoba ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo, aho ahazoba hagaragariye marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, jambo wahoranye n'Imana, akaba yari Imana, akaba yarigize umuntu, tukamumenya ku izina rya Yesu. Kandi ku munsi w'iherezo azokwigira umuntu bundi bushasha, kandi tuzomumenya ku izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. Aho hazoba hari ukugaragara ku izina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina rishya ry'umwami Yesu Kristo. Uko niko we azohishurira ishengero ryiwe izina rihoraho ry'Imana n'izina rishya ry'umwami Yesu Kristo. Kuzoba ari ukugaragara kw'iryo zina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina ry'umugwa w'Imana yacu, rikaba ari n'izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko Yesu yavuze ati naje mu izina rya Data, nuko rero ibintu byose we yakora yabikora mu izina rya nde? Mu izina rya Se. Nuko rero ubu naho nirihe zina rizozamo igitwikirizo cy'umubiri kizoba kigaragariyemwo marayika w'isezerano? Nirihe zina rizozamwo umumarayika w'umwami Yesu Kristo? Azoza mu izina rihoraho ry'Imana, kandi azoza mu izina rya Yerusalemu musha, Yerusalemu wo mu ijuru, kandi azoza mu izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. Kandi igikorwa n'ubukozi azokora marayika w'isezerano biciye mu mumarayika ntumwa wiwe bizokogwa muri iryo zina. Ubwo bukozi buzokorerwa mu kugaragara kw'iryo zina. Hazoba hihishije kandi hihishuriye marayika w'isezerano, ni ukuvuga umukundo wacu umwami Yesu Kristo, yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ariko umumarayika ntumwa wiwe si umwami Yesu Kristo, uwo we gusa ni igikoresho cya Kristo, igikoresho cya marayika w'isezerano, kugira ngo habe ukugaragara kwa marayika w'isezerano, ukugaragara kwa jambo, habe no kugaragara kw'izina rya jambo, izina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina rishya ry'umwami Yesu Kristo, izina rya marayika w'isezerano kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo ategerezwa kugwana na marayika w'uhoraho, abe agumije neza marayika w'uhoraho, ni ukuvuga azoba agumije neza Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, kugira ngo ashobore kuronka umugisha wo kuragwa mu mwuzuro, aronke umugisha wo guhindurwa k'umubiri wiwe. Nuko hanyuma niyamara guhindurwa, aho Imana marayika w'isezerano Yesu Kristo ari muri mpwemu yera biciye muri uwo, azoheza akore mu mwuzuro wiwe wose,
kandi ibintu abantu batigeze bibaza biyumvira ko byoshobora gukorwa bizokorwa n'ubukozi bwa marayika w'isezerano, ubukozi bwa marayika w'uhoraho, ubukozi bwa Yesu Kristo ubwo azokora biciye mu marayika ntumwa wiwe. Kandi mu kuragwa mu mwuzuro k'umumarayika wa Yesu Kristo hazoza no gucungurwa ukuragwa ko bapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho. Kandi kubazo bariko barabaho nabo muri iki gihe cy'iherezo bakazoba bararonse ukuvuka ubugira kabiri, bakazoba bararonse umuhamagaro w'inzamba ya nyuma, bakazoba bari mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka biteze ugucungurwa ukuragwa. Kandi abo nabazoba bagumije neza marayika w'uhoraho agaragaye biciye mu marayika ntumwa wiwe ntibamurekure kugeza baronse umugisha wo kuragwa, no kuvuga umugisha wo guhindurwa kw'imibiri yabo. Kandi murabona kugira ngo habeho uwo mugisha nk'uko umumarayika w'uhoraho yavuganye na Yakobo akamuhindurira izina akitwa Isirayeli, ibintu nk'ibyo nyene byo guhinduka kw'izina nivyo marayika w'uhoraho biciye mu marayika ntumwa wiwe nivyo azoba ariko arabwira ishengero ryiwe, ariko arabwira na buri wugize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi gutyo uko niko tuzoronka kubw'ijambo rivuzwe, niko tuzoronka iyo migisha yose izohinduka ukuri muri twebwe. Kandi iyo migisha izozana uguhindurwa kw'imibiri yacu twebwe abariho turi bazima biciye mu ijambo rirema, bizoza biciye mu ijambo rirema ry'Imana niho hazoboneka uguhindurwa kwacu hamwe no kuzuka ko bapfuye bizeye Kristo. Nuko rero turabonye yuko umuntu ategerezwa kurwana urugamba, umuntu ategerezwa kurwana urugamba kugira ngo abe uwunesha. Kandi uwunesha, Kristo aravuga ati nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Umumarayika w'umwami Yesu Kristo azonesha, nuko gutyo yicarane na Yesu Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami, mu ntebe yiwe y'ubwami mu ishengero ryiwe. Murabona igihe cy'intebe y'ubwami n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho niho azoba ariko arakorera. Kandi Kristo aho azoba ariko arahakorera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arakorera muri ico gitwikirizo nyene cy'umubiri, biciye muri ico gitwikirizo nyene cy'umubiri ari we mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi kugira ngo habe inganji y'imyaka igihumbi, intebe y'ubwami ya Dawidi, iyo ni intebe y'ubwami y'umwami Yesu Kristo, kuko intebe y'ubwami yo Kristo yicaye ko mu ijuru ni intebe ya data. Ariko murabona Kristo aravuga ati uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, no kuvuga intebe y'ubwami yo kwisi ariyo ntebe y'ubwami ya Dawidi. Ati nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe, nk'uko data se yabikoreye Yesu igihe Yesu yanesha, nuko akaduga mu ijuru akicara ku ntebe ya se akaronka izina risha. Ubu naho uwunesha ari we mumarayika w'umwami Yesu Kristo, nawe aronka izina risha ry'umwami, ariryo zina rihoraho ry'Imana, kandi iryo ni izina ry'umugwa w'Imana yacu. Kandi iryo ni naryo zina lironkwa n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, kugira ngo lironke ukuragwa kwayo, kugira ngo lironke uguhindurwa kw'imibiri y'abarigize ku munsi w'iherezo, kandi kugira ngo liragwe mu mwuzuro nk'umwamikazi riri kumwe na Kristo mu nganji y'imyaka igihumbi y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, aho tuzoganzanya na Kristo imyaka igihumbi, mu nyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Kandi n'ubwoko bw'Abaheburayo ku munsi w'iherezo muri kino gihe cya nyuma buzoronka izina risha, ariryo livugwa yuko akanwa k'Uhoraho kazovuga canke kazobita, kandi akanwa k'Imana n'abavugishwa n'Imana. Nuko rero biciye mu kanwa k'Imana ko ku munsi w'iherezo ari we mumarayika w'umwami Yesu Kristo, Imana
ivuga ibwire Isirayeli iryo zina rishya kugira ngo Isirayeli iragwe nk'igihugu kigize umutwe w'ibindi bihugu byose. Ahazoba hari intebe y'ubwami ya Mesiya, kandi aho hazoba hari n'abatoranijwe b'Imana, kandi Yerusalemu izoba umugwa mukuru w'isi yose, kandi ikibanza cya Isirayeli nacyo izoba ari intara irimwo umugwa mukuru w'inganji y'ubwiza ya Mesiya ya Kristo, kugira ngo gutyo Kristo aganze ari ku ntebe yiwe, ari hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, aganze Isirayeli, aganze n'isi yose yiva ikagera. Nuko natwe turi kumwe na Kristo tuganze nk'abami n'abaherezi. Nuko rero turashobora kubona ibintu byose bifitaniye isano n'iri sezerano ry'ubunesha, iri sezerano rihabwa ubunesha ariwe aronka umugisha. Aravuga ati ubunesha azoragwa byose, nanjye nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Aho ni mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 21. Umurongo w'indwi haravuga hati ubunesha azoragwa ivyo, nanjye nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ubunesha niwe aragwa ibintu byose, kandi kugira ngo aneshe ategerezwa kugwana urugamba, kandi dutegerezwa kugwana urugamba tugumije neza marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano ariwe Yesu Kristo, ari muri mpwemu yera, agaragaye mu gihe ujya mu kindi biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Nuko rero twebwe nk'uko umwe wese wo mu ntore z'Imana muri buri gihe yagumije marayika w'Uhoraho agaragariye mu mumarayika mu ntumwa yo mu gihe cyiwe, bakagumya neza intumwa yo mu gihe cyabo, bakagumya n'ubutumwa bwo mu gihe cyabo, uko niko bazobikora n'abatoranijwe bo kuri uyu munsi w'iherezo. Bazoba bagumije neza ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba kuri uyu munsi w'iherezo, bagumije neza n'umumarayika wa Yesu Kristo. Aho hazoba hari marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, agaragaye kugira ngo ahezagire abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo aho umugisha Isirayeli yo mu ijuru, aho umugisha na buri wugize Isirayeli yo mu ijuru nk'umuntu ku giti ciwe, abo nibo bazoronka kuragwa mu mwuzuro gucungurwa, no kuvuga uguhindurwa k'umubiri, kandi twese tuzogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo, duse na Yesu Kristo, dufise umubiri wa teofaniya uhoraho, dufise n'umubiri nawo nyene ufadika uhoraho. Nuko rero turabonye icyo ari cyo ubunesha aronka umugisha. Santiago na Yohana igihe kimwe bifuje kwicara mu bwami bw'Imana, umwe ngo yicare ibubamfu ubundi iburyo bwa Kristo, ariko Kristo yababwiye ko ivyo bitari ivyiwe kubitanga, uretse gusa ko byari ivyo guhabwa abo byamaze kuba byaragenewe. Ivyo bifitaniye isano n'iki gihe cy'iherezo, kandi bifitaniye isano n'ubunesha wo muri iki gihe cya nyuma, yaba ubunesha nk'intumwa ndetse kandi n'ubunesha nk'umugwa w'intore z'Imana zo kuri uyu munsi w'iherezo. Nuko rero bari hehe abanesha kuri uyu munsi w'iherezo? Abazonesha abo kuri uyu munsi w'iherezo baronka umugisha. Turi ngaha niho turi kuri uyu munsi w'iherezo, kandi tumeze gute? Turiko turagwana urugamba. Mu bikorwa byose dukora tuba turiko tugwana urugamba, turiko turakora, turi mu rugamba rw'ibikorwa byo mu bwami bw'Imana, kandi
turiko turaharanira imigisha yose iyo yasezeranye yo muri iki gihe cyacu kugira ngo ishyitswe muri twebwe twese, kandi kugira ngo huzure hakwire igitigiri cy'intore z'Imana zo mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Nuko rero abanesha bo muri kino gihe cy'iherezo n'abazoba bari mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka bari kumwe n'umumarayika ntumwa wa Yesu Kristo, uzoba ari mu marayika w'isezerano jambo agaragaye, kandi uwo azoba arimwo izina ry'Imana rigaragaye, izina rishya ry'umwami Yesu Kristo rigaragaye. Ni ukuvuga uwo niwe azoba arimwo ukugaragara ku izina ry'Imana, izina rishya rya Yesu Kristo mu gikorwa gihwanye n'umunsi w'iherezo. Nuko rero ubu turashobora kubona izina iryo ari ryo irikoregwamwo igikorwa cyo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Icyo gikorwa gikorwa mu izina rihoraho ry'Imana, ariryo zina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Icyo gikorwa ni ukugaragara kw'iryo zina rihoraho ry'Imana, kandi uko kugaragara kwa Kristo agaragariye mu mumarayika wiwe ni ukugaragara kw'iryo zina rishya rya Yesu Kristo, ariryo zina rihoraho ry'Imana. Nuko rero murabona ingene twebwe turiko turakora kuri uyu munsi w'iherezo, dukorera mu izina kandi dukorera mu kugaragara kw'iryo zina, kandi vuba hazorangira igikorwa cya Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, kandi twebwe bariho turi bazima tuzoca duhindurwa turonke umubiri uhoraho, turi kumwe n'abapfuye bizeye Kristo nabo bazozukira mu mibiri ihoraho. Nuko gutyo tuzoba twamaze kuronka intsinzi ikomeye yo mu rukundo rw'Imana. Nimba tugwana urugamba tukababazanywa na Kristo, tuzoronka n'intsinzi ikomeye yo mu rukundo rw'Imana, kandi tuzoganzanya na Kristo. Ivyo nibigenewe uwunesha akaronka umugisha. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'uwunesha aronka umugisha. Turazi neza ko turiko turagwana urugamba kugira ngo turonke umugisha wo kuragwa mu mwuzuro, ari uwo mugisha wo guhindurwa kwacu. Nico gituma tugumije neza marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, jambo w'Imana. Tugumije neza ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19. Ese Imana yobahezagira cyane mu izina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina rihoraho kandi rishya ry'umwami Yesu Kristo, kandi vuba huzure igitigiri cy'intore z'Imana. Nuko vuba bapfuye bizeye Kristo bazuke, natwe bariho turi bazima duhindurwe, nuko twese tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu cyo muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha kandi ibarinde bazigame mwese.